Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Mariko Mweranda. Bahavuye baca mu bugarire, nawe Yezu ntagombe ko bimenyekana kuko yariko arabigisha babwira ati, umwana w'umuntu aza kugwa mu minwe y'abantu bamwice, amaze gupfa iminsi 3 ishize azozuka. Ariko bo ntibategera iryo jambo kandi bagatinya kumusiguza. Bashika rero i Kafarnawumi, ashitse mu nzu, Yezu arababaza ati, mwaharira ibiki mu nzira? Barahora, kuko bari bahaririye mu nzira ngo bamenye umukuru muri bo. Araheza aricara, ahamagara bamwe 12, arababwira ati, ugomba kuba uwa mbere n'abo w'inyuma ya bose n'umusuku wa bose. Hanyuma azanye umwana mutoyi, amushira hagati yabo, amubumbatiye, ababwira ati, umuntu wese yakiriza yompi umwe muri utu twana kuganje, ni jewe aba yakirije yompi. Nawe uwunyakirije yompi, si je aba yakirije yompi, aba yakirije yompi uwantumye. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Tugerageje kuzirikana aya majambo y'Imana, aragaruka yose ku kintu gikomeye kijanye no gukorera umukama. Ugukorera umukama mugabo no kuvyumva neza, kuko tuvuze ngo gukorera umukama, harabaca bashoka bumva ubwa mbere na mbere bukwi na bukwi abapatiri musigaye mutwita muri ya mvugo y'abapastori ngo abakozi b'Imana. Singomba guhagarara ku vy'imvugo mugabo no gutahura neza. Nuko kandi iyo tuvuze ngo gukorera umukama, cyotangura kubona ababikira, abafurera, buboneka inyuma y'ukumenga nibo bihebeye gukorera umukama. Ariko kandi tugaje tubona abandi bose bagenda gukora ku iparuwase, ntaco bahembwa, babikora ku buntu, canke bajya bakora muri Radio Maria, nibo bakorera umukama. Tuba turiko turihenda igihe turabiye ibintu ngaho gusa. Buryo gukorera umukama kwa mbere kwiza no kumugendanira, no kumukurikira. Kuko urashobora gukorera umukama utamugendanira, udakurikira ijambo ryiwe, ico gihe n'uburi kuramukorera. Kuko gukorera umukama ubwa mbere no kumushika ku mutima, nuko akumvamwo umutima w'umuntu arondera kunywana n'ingingo yiwe. Aho niho hari icambere cyo gukorera umukama. Kandi twese ko twabatijwe, hari ahantu twemeye gukorera umukama. Kakarimbo muracakibuka? Ibatisimu nahawe naramwemereye. Shaka mugezaho. Gukunda umukama, gucudika n'umukama, no kumenya kumukorera. Uko kumukorera nako no kumukurikira. Mugabo kumukurikira kandi wamusanga umenga n'ishure ridahera. Buryo umukama agenda aradukuza, agenda aratwubaka mukungene natwe turondera kumukurikira tukamukorera. Gushika no ku munota wa nyuma, urya muntu yumva ko agira cikane agatabaza patira ati inguma amasakramena, hari ahantu umenga ntacakimaze, agira heza ubuzima bwiwe. Mugabo hari ahantu abakiri ko aragomba gukurikira umukama. Kukurikira umukama no kumukurikira mu myanya itandukanye y'ubuzima bwacu. Arashaka gukurikira umukama muri uyo mwanya, usiga ubwenge abaganga, ugasiga ubwenge abagwaje, ugasiga ubwenge abantu bose, kiretse wowe uri mu bintu wewe Musa ushobora kumva neza. Sinzi ko birashika mukagwaza umuntu ukabona yuko ari mu yindi si, akavuga ibintu ukabona yuko ntari kumwe natwe, umenga ntari muri monde yacu. Kenshi tuvuga tuti yatanguye kuderira, mugabo ki derire par rapport à qui? Ari mu yindi monde kumure udatahura.
ari mu rundi rugero rw'ubuzima utarashikamwo, muraca mbwira abantu nti mwitonde, uzobitahura neza ni wahashika nawe. Uzobitahura neza ni washika hajya. Hariho ibintu igihe tutarabibamwo, uriko arabibamwo biratugora kumutahura kuko ntituba turi mu kibanza ciwe. Kandi ico gituma burya ukubabara k'umuntu kose ntuzurondere guca ugomba kumusigurira ibintu birebire, ahubwo ba hafi y'umufashe akumve ko umuremesheje. Gutangura kumusigura birebire urahakwa guhusha ivyo arimwo. Urahusha ivyo arimwo. Nujya muhone ko ndavuga rero naho abari ko arababara kujya, hari hahantu ashaka gukurikira umukama yumva hagoye. Sinzi ko birashika mu kumva yuko nk'igihe mugwaye gose ubabara gose, ukumva yuko no kuvuga dawe wa twese bitakunda. Ukavuga mwaramutse Mariya ntuyiheze utayivanzemwo amavoyere n'amasirabe bifatanye. Mwaramutse Mariya ntuyiheze, bikanka kuyiheza. Abatarahashika ntibashobora kuvyumva ivyo bishika gute. Bigasaba yuko tumenya kumva ingene Imana iduherekeza mu ntambuko z'ubuzima bwose. No ngaho uwo muntu ngaho aba agomba gukurikira umukama n'ubundi buryo bwo gukorera umukama, kuko arakundira umukama akamukoreramo ikindi kintu gishobora gutuma abantu buguruka ubwenge, abantu biyumvira. Hari abantu nigeze kuja kurabira umugwayi se wabo yagira cikane, bari abantu batumvikana na gato, batashira hamwe na gato. Hanyuma mugabo ko papa wabo yapfuye abanje kugwara igihe kirekire, uko baza baraza bagahurira kuri papa wabo, amaso y'abagahorera kuri we, bose bakagira ikibabagwe n'umubabaro uko n'ingene papa wabo agwaye vyagiye birabahindura. Bagatangura kumvikana ingene bategerezwa kumugwaza, kumwitwararika, gukurakuranwa, kugemura, kugira iki, kurondera urara. Imana iza gusubira kubashira hamwe mu kubabara kwa papa wabo, kandi apfa aryowe no kubona yuko bamubwiye yuko bagiye kwitwararikana. Barabimuha nk'ijambo rya nyuma ryo kumuherekeza, kandi baje kumubwira gutya kumva ko abana babo bashize hamwe, yaciye yita yaracikana. Gushika n'ubu bariyunze, hagize agakoma bose bararondana, twicare hamwe tubironderera inzira. Voilà. Uko papa wabo yapfuye ababaye, Imana yaramukoreyemo kugira ngo isubire kuvyara muri we mu babare bwiwe abahungu biwe n'abana biwe. Imana irasubira bavyara gushasha, aho ubuzima bwari bwarabasanzaje bagatakarira mu bintu. Nuvuga nti rero gukurikira no gukorera umukama n'umwanya wose ubuzima bwacu. Ari naho nk'uyo karokuyo mu papa arashobora gutahura ati gukorera umukama ntivyoroshe. No ngaho ariko arababara agira cikane, arakorera umukama kuko arugurira umutima wiwe Imana, bigatuma Imana ikorera mu babare bwiwe, ikugurura amaso abana biwe batumvirana batumvikana. Hariho ibintu Imana ikora gutyo. Iyo tuko turavuga ico twita la grâce, inema, ibintu Imana izana mu mutima w'umuntu akiyumva mu ntumbero y'Imana, agatahura, ntatahura ngo yumve ingene yo bisigura, mugabo biramubamwo kandi akumva ko ari byo bimuhimbaye, bimwegeranije, bimuhaye akanyamuneza n'ubuhigwe bw'ubwenge n'umutima wiwe. Umwanditsi akagira ati ukaba ushaka ro kurikira umukama, rimwe rimwe emera yuko ubuzima bushobora kukugerageza be nawe ugeragezwa na vyinshi. Je ndibuka ngomba kuba patiri nkifisa amairizion y'umudiakoni, umupatiri mushasha, nzokorera umukama vraiment ndamuryohere, abantu biwe ndabaryoshe. Mugabo gasanga muri abo nyene ni hagushiramwo dupiripiri twambutse. Kibazo finalement nibi kagera igihe